Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu imwe Rudende ya Isange TV ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bibegezo kandi biba byakora amatohoza muri me Kirundi. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri ni iteka n'umunezero ntangere byusura ku bana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu imwe Rudende ya Isange TV ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza muri me Kirundi. Reka romba ikaze amakuru yacu yo muri iki gitondo amakuru na cyane araza guhera ku ngingo nkuru zikurikira turaza kunyarukira mu gisata ca politike turabira hamwe kuri ko biravugwa ngaha mu Burundi kuri ubu ngubu intahe yasubiye intahe aho ndetse Honorable Gatorwasa ndetse na Godefroid Niyombare boba bateguye undi mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Amakuru ari ku rubuga nuko Honorable Gatorwasa ndetse na Godefroid Niyombare baba bateguye igitero cyo gutembagaza Evariste Ndayishimiye, aho amakuru avuga ko kuri ubu ngubu Godefroid Niyombare yamaze kwinjira n'abasirikare itsinzi kandi ngo bafise umugambi wo gushaka gutembagaza Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Ayo makuru turaza kuyabaha ku buryo bw'idonido, turaza no kunyarukira kandi mu bindi mihingo itandukanye, aho tuza kunyarukira nko mu ntara ya Gitega tukaza kurabira hamwe ibiriko birahavugwa ko kuri ubu ngubu hasubiriye gutorwa ikindi ikiziga c'umugabo catowe ku ruzi rwa Ruvyironza. Turaza kandi kurabira hamwe ico wacateye urwo rupfu ndetse n'andi makuru yose ni mukanya kuri bw'idonido. Reka mwibutse wibwe gufyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza umwanya n'umwanya kuri imonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza muri me Kirundi. Tugarutse rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, reka tuyahere ko reka aravugwa ko kuri ubu ngubu amakuru ariko aranoganwa ko hateguwe undi mugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Uti biteye bite rero nyuma yuko hateguwe umugambi wo gutembagaza Evariste Ndayishimiye ndetse bikanakekwa ko uwo mugambi wateguwe na Godefroid Niyombare ndetse yifatikanyije na Honorable Gatorwasa. Murabizi ko Honorable Gatorwasa yamyiyamiriza ibyavuye mu matora yabaye ku igenekerezo rya 5 ruheshi uyu mwaka, aho yavuze ko ayo matora yabayemwo ubusuma ntangere. Honorable Gatorwasa ejo bundi yaragabishije avuga ko ari mu bazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, akavuga ko ndetse intwaro ya Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu igomba gukurwa ku butegetsi bivanye nuko ngo Evariste Ndayishimiye we ivyo ariko arakorera abanyagihugu ngo ari agashavu ntangere. Evariste Ndayishimiye kandi yavuze yamye ariko arakora ibishoboka byose aca ku biti no ku mabuye kugira ngo azobace kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, mu gihe abanyagihugu bo bidoga bavuga ko batamushaka mu butegetsi. Naho Godefroid Niyombare muramuzi ko yavuzwe mu bateguye umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu w'ico gihe umuhisi Petero Nkurunziza. Ico gihe yayiciye ahungira mu bihugu bibanyi ndetse na n'ubu ngubu akaba ariho yarakiri, ariko amakuru kuri ubu ngubu avuga ko Honorable Gatorwasa ndetse na Niyombare Godefroid aribo bariko barategura umugambi wo gutembagaza Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero icuka kibi casuye kwaduka mu bihangange mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye vyanka bikunda baramukura aku butegetsi. Naho kwigenekerezo rya 2025 nyiragaro uyu mwaka yisunze ingingo ya 272 y'ibwirizwa shingiro y'u Burundi, umukuru w'inama nkenguza amateka nyeniteka Gervas Ndirakobuca yifatikanyije n'abene igihugu bo ku mutumba avukamo wa Kabondo zone Ndora komine Bukinanyana y'intara ya Bujumbura mu kwitaba igikorwa c'iteka cyo kwitorera abarongozi b'imitumba n'abakaritsiye gitegereka cyari gitegekanyijwe kwigenekerezo rya 2025 nyandagaro uyu mwaka mu gihugu cyose cy'u Burundi. Mu ijambo ryiwe nyeniteka Ndirakobuca yashimiye abiyamamaje bose ngo ko babikoze mu ntumbe n'umutekano kandi bisunze ibiri mu itegeko ryashizwe ko umukono kwa 31 nyimukakaro uyu mwaka na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ariko kandi Gervas Ndirakobuca ntibagiye ukengurukira umugwi wigenga ujeje gutegura no gutunganya amatora seni gukungene ngo witwaye neza mu matora yose amaze kuba mu Burundi na cyane mu gushira amahabona ibirangaminsi biyagenga ndetse no gukorana n'abajejwe intwaro. Nyeniteka Gervas Ndirakobuca yarangije kandi avunira kagohe abo bango
baritwaye nabi bagashira imbere gutanga uburyo ngo batorwe, aca agira ko abamenyesha ko abarondera ivyubahiro ngo bidaciye mu mategeko ngo nibimenyekana ngo no kubogozwa bazoca babogozwa, nk'uko amakuru ku rubuga abishikirizwa. Ese mu Burundi abitoza nibo batorwa cyangwa se haba ibindi bintu biri inyuma y'amatora? Mu gihe kw'igenekerezo rya 25 Nyandagaro y'umwaka hariko harakorwa amatora y'abakuru b'imitumba ndetse n'amakaritsiye muri karitsiye Kajiji mu Kanyosha, yobayo ngiye gutwarwa n'uwo ubutegetsi budashaka. Mu gatondo kejo haheze kw'igenekerezo rya 25 Nyandagaro y'umwaka, abanyagihugu bo ku Mukajiji bagiye gutora basanga uwahora ngo awarongoye ariwe Minani Ferdinand ngo yakuye ku rutonde rw'abitoza. Abanyagihugu ngo ntibasiguriwe impamvu batswe ngo ku munota wa nyuma umutware ngo bakunda. Abanyagihugu bo mu Kajiji ngo bavuga ko atawundi bakeneye ko abatwara, noneho ngo baca barabihana ko ngo bose batora Minani Ferdinand. Minani Ferdinand yaraye atsinze amatora kandi yari yakuwe ku rutonde. None bigiye kugenda gute? Ugushaka ko abanyagihugu kuzubahirizwa canke ugushaka ko abatunganya amatora niko kuzoja imbere. Kubuza kwitoza uwo abanyagihugu bashaka ni ubundi buhinga bwo kwiba amatora. Uko niko mu matora yo kuwa 5 Nyandagaro uyu mwaka abarundi batswe ijambo, aho Seni yategetse ko umugambwe wagira kabiri wo mu nama nshingamateka utitoza. Mu buryo rero bwo kwiba amatora harimwo kwaka abanyagihugu uburyo bwo guhitamwo koko uwo bashaka kwitorera, ubutegetsi ngo bukirukana mu matora abo butinya. Mu Kirundo ku mutumba wa Kiniga ku mutumba wa Kangina baraye batoye umukuru w'umutumba yahahora atsinda amatora kandi abanyagihugu batamukeneye, mbere ngo bigaca bikwega imyiyerekano yo kwiyamiriza. Mu Kajiji naho abanyagihugu bitoreye umukuru w'umutumba yahahora bikurira, mu gihe abatunganya amatora bo bamwatse uburenganzira bwo kwitoza. Iyo demokarasi yo mu Burundi ndetse ya CNDD-FDD ntabwo isiguritse. Minani Ferdinand ava mu muryango wa Generali Arengiyome Bunyoni, yoba arico ariko arazira kwangirwa kwitoza nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Ariko kuri ubu ngubu abanyagihugu bashinga intaye bakavuga ko bagomba kuzokwitorera uwo bashatse nk'uko n'ubundi amategeko abigenga. Tunyarukiye mu bindi bisagara bitandukanye, tunyarukiye mu ntara ya Burunga, bane mu bakekwa ko ubwicanyi n'ubusuma bw'amafaranga menshi bahagaritswe mu Rumonge. Kuwa 24 Nyandagaro y'umwaka abantu bane barimwo abagore babiri n'abagabo babiri bapfungiwe mu kasho k'igipolisi yo mu gisagara ca Rumonge mu ntara ya Burunga mu manuko bw'Uburundi. Bakurikiranwaho ku caha co kwica Joakim Bizimana ndetse no kwiba amafaranga menshi yari afise ku mutumba wa Mutambara zone Gatete komine ya Rumonge. Abo bantu bafashwe kuwa 22 Nyandagaro uyu mwaka. Kubw'amakuru ya mbere atangwa n'igipolisi, abo bakenyezi babiri ngo boba aribo batanguye kumva induru y'uwo muntu yatowe ari ikiruruma ngo akaba rero bwari kwibarabara rya 16 riva ku Mutambara rija Ibururi. Uba kandi baratabaje abanyagihugu harimwo abagabo babiri baciye bahashika bakura uwo muhisi muri uwo muferege. Kubw'amasoko yo muri ako gace, abo bikekwa ko icaha boba baramusonze imbere yo guta ico kiziga. Ibyo yari afise harimo ikinga, ibirato by'isandari vyatowe kuri abo bantu bikekwa ko amafaranga yababa 700 y'amarundi uwo muhisi yari afise imbere yo kugirirwa nabi.
ntaratorwa nk'uko amakuru abimenyesha. Igipolisi kirabandanya amatohoza yaco kandi ngo kiracapfunze abo bane bikekwa ko icaha. Umuryango wa Joachim Bizimana usaba ko abakoze ubwo bwicanyi bashengezwa mu butungane kandi ko ukuri ngo kuja ahabona vyihuta. Naho igitegaho ikiziga c'umugabo w'imyaka ishika 60 catowe mu ruzi Ruvyironza. Gitega kwa 24 Nyandagaro y'umwaka ikiziga c'umugabo w'imyaka 69 caratowe kuri uwo wa gatandatu wa 23 Nyandagaro mu ruzi Ruvyironza mu gice co ku mutumba Jurwe zone Bukoro komine Gishubi mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu cacu c'u Burundi. Uwo yatowe kandi ikiziga yamenyekanye nka Mathias Fekurera yaturuka ku mutumba Gasagara zone Makebuko aho nyene mu ntara ya Gitega. Ubwo babibonye benshi ico kiziga cari kimaze ngo kureremba hejuru y'uruzi kandi ngo cariko ibimenyetso vy'uko kiriko kirabora igihe catorwa. Ayo makuru kandi yaremejwe na Joseph Nyandwi umukuru w'umutumba Jurwe amenyesha ko uburyo uwo mugabo yapfuyemwo butaramenyekana. Ico urwo rupfu ngo rwavuye ko ntikiramenyekana akaba ariko atangaza. Inyuma yo gutora ico kiziga caciye gihambwa ubwo nyene uwo munsi nk'uko kuri uwo mutumba Jurwe hakurikijwe imigenzo yo muri ako karere. Gitega intara irimwo uruhagarara. Haraheze amezi atari make y'abanyagihugu bita intara ya Gitega ko ari intara ya kaburi kubera ibiziga vyama vyatowe mu bice bitandukanye. Ababikurikiranira hafi bo ngo muri ako karere n'abaharanira agateka kazina muntu babandanya basaba amatohoza yigenga kugira umuco kuri ubwo bwicanyi uboneke, ariko gushika ubu nta na kimwe kirakorwa nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Tunyarukiye mu yandi makuru n'ubundi kandi ibara ryaraye riguye mu rugo Imugina aho umugabo yakomerekejwe n'umugore wiwe nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Amakuru rero aturuka mu Imugina avuga ko hari umukenyezi yoba yakomerekeje uwo bubakanye nk'uko n'ubundi tubishikirizwa n'amakuru aturuka muri ivyo bice bitandukanye. Uti rero vyagenze bite? Kuwa 24 Nyandagaro y'umwaka amatati yahindutsemwo ubwicanyi kuri uyu w'Imana mu Imugina mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Umugabo w'imyaka 30 se w'abana babiri yarakomerekejwe hakoreshejwe imbugita n'umukenyezi wiwe amwagiriza gusesagura amatungo y'umuryango. Ubwo amasoko mu bajejwe umutekano Vena Niyonsaba w'imyaka 30 n'umufasha wiwe Goderiva Ndayisaba w'imyaka 26 bari bamaze iminsi babanye mu ucuka kitameze neza. Bakomerekerezanyije mu nzu yabo iri igisheka muri zone Nyamakarabo zone Mugina. Uwo yikekwa ko icaha yagiriza umugabo wiwe konona amatungo y'umuryango nk'ibitungwa mu gihe bagwana yamucumise imbugita mu rubavu amaze gukomereka akavana amaraso menshi. Niyonsaba yatabawe n'ababanyi bi imbere yo kurungikwa kwa muganga. Hamaze kumenyekana ubwo bwicanyi haciye haduga amashavu mu muryango w'uwakomerekejwe, bamwe bagomba kwihanira. Abajejwe intwaro bahashitse kare ngo bituma batihanira. Dusaba abanyagihugu gutekana ndetse no bavuga ko rero bagira bati dusaba abanyagihugu gutekana ndetse no kureka kwihanira bareke ubutungane bukore, niko umwe mu bajejwe intwaro muri ico gice ashikiriza. Uwikekwa ko icaha kuri ubu arapfunzwe. Goderive Niyonsaba yaciye ahagarikwa ubwo nyene akaba apfungiwe mu gasho k'Inyamiramabi Imugina. Abazokwikumvirizwa n'ubutungane mu misi iri imbere. Amabi mu miryango abandanya yibonekeza. Iryo bara kandi ryibutsa amabi abandanya yibonekeza mu bice byinshi by'igihugu. Indongozi zikaba zisaba ko hogwizwa ihimiriza
kubijanye no gutatura amatati yo mu ngo bidaciye mu ngimba nkuko amakuru n'ubundi abishikiriza. Ngaho reka amashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twego tubashikiriza kuri isaha dusozere ngaha tuze gusubira amakuru araza kuba agezwe ko gusa mwebwe gufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya no mwanya kuri muresha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV.